Ikindi Media. Weze beti namakuri ngaha. Rya ryinyo ryasubiriye papa. Iryinyo? Kuva ejo mw'ijoro ryashiye ribandanye rikujya. Alo muganga. Mwaraye. Muvugana nabikogwa. Mwoba mukiri muhira gabasha. Ofete mfise wa mwana wanje Zebede iryinyo rikorera mujya cyane kandi bimaze iminsi myinshi. Nico gituma nkutelefone nagomba nkusabe nimba ubu butaraja ku kazi umbwire ndagusanga umuhira urabico udufasha. Uri muhira? Sawa merci ndamuzanye ubunyene. Ego murakoze. Bo genda bitahura ibintu byamenyo ikibazo nko ku myaka y'aba bahungu. C'est problème kabisa. Akunda kubakarira cyane. Attention nko muri kigiye cyimbeho. C'est très dangereux kabisa. Ni problème. Je sinzi nyamba ari guhekenya imitetezwa kwa cyane nimba bagiye bikigese. Bakaba twigiye cyacu kera. Vraiment ibintu byamenyo byatukarira nk'abana bo nkewo mwatomboye mwasanze muhira. Kwa muganga misi yose wakazi kenshi no gukura amenyo gusa bon cyadabarikira ajya baforoma biwacu ngo bagakora mugabo mwe kubera muri ababanyi reka ndabagirire kabisa mbere Zebede byatanguye ryari ibyo byamenyo bafise igihe kirekire cyane bimeze gute imyaka 6 muganga mu bisanzwe muganga uyu muhungu wanje amaze igihe kinini amenya mukarira ariko rero nuko nyene umuntu yabifata minenegwe ariko uyu munsi urabona ko bimukomeranye ntigeze aryama mu bisanzwe rero nkuko babitubwiye ko ufise akazi uyu munsi raba ukuntu utugirira n'ingoga kugira ntibafite ugucereza urabona ko twanatomboye tukagira umubanyi nibaza ko ari ikintu ciza kuri twebwe rero sinzi ko mwo tunyarukiza kugira ntitubacereze Wabeti Fred Bo genda uzarire twadukoresha nakubwiye untegorere umuzanire na bya binini by'ububabare wakoresha ijya hejuru nyarusa sawa banguka bo nijyaye Shumenga bara betoni no kwiri nyundo kabisa kwiri nyundo Wabeti Fred dari yo nyundo egi Ikindi Media.